Amahoro kuri mwebwe nshuti mushima kubana natwe iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi tuza guhera ku ngingo nkuru ziyagize ubukene bw'amafaranga mva makungu n'utundi tunenge tugenda turibonekeza mu bijanye n'intwaro ngo niyo ntandaro y'ubukene bw'ibintu vyankenerwa nk'igitoro n'ibindi vyugarije abarundi muri kino gihe bishikirizwa n'umukuru w'ishira hamwe Olicom gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Imiryango irenga 40 yo ku mutumba Rukana ya mbere ni muri komine Rugombo intara ya Cibitoke irabangamiwe n'isidagurika ry'uwo mutumba bivuye ku mvura nyinshi mu ndwi iheze ngo imirima yarononekaye ubu abanyagihugu bagasaba leta kubagarukira ko nivyo muza gukurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa amafaranga arenga miliyoni 110 niyo mafaranga y'amarundi yagenewe ikigega cyo gufasha ibinyamakuru uno mwaka vyashikirijwe ku munsi wa kabiri mu nama nshingamateka iriko iriga integuro y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru naho umushikiranganje yahumurije yuko hari utwigoro turiko turakogwa na leta abashinga amateka babona ko ubwo buryo bugenewe ico kigega bukwiye kongerezwa n'inkuru tubaza Mireille Kanyange. Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe uburimyi ubworozi ibidukikije iterambere ry'amakomine n'ibikorwa vya leta wize iyo nteguro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi umaze gushikiriza icegeranyo kuri uyu wa kabiri bamwe mu bashingamateka baragarutse ku buryo bugenewe ikigega cyo gufasha ibinyamakuru biboneka ko amafaranga yavuye ku miliyoni 60 muri 2020 ushiriwa 2021 aja ku miliyoni 115 imyaka ikurikira. Umushingamateka Jean-Claude Kwizera afise amakenga ko hoba hafashwa ibinyamakuru vya leta gusa. Hariho uburyo butegekanywa bwo gufasha ibesha makuru ariko amakenga afise nuko ushobora gusanga ubwo buryo bwatekanijwe bushobora gutangwa cyane cyane ku bica vya leta ugasanga ibindi bimesha makuru nibiko biraronswa uburyo bw'uko biba byatekanijwe. Ibi rero ni ntamba ikomeye kuko abamenyesha makuru ndibaza ko nabo baba bakeneye gushika ahantu hose hari abashobora kuronka amakuru ariko mu gihe uburyo biba bwagenewe ivyo mesha makuru butaburonkejwe bikiba intambamye no kuvuga ko uwategeza kuronka amakuru atayaronka. Nayo umushingamateka Anatole ati uburyo bushigwa muri ico kigega ni buke ahubwo ngo bwo kongerezwa. Muri article 65 iravugamo ibijanye n'ikigega cyabagenewe bita Fond d'appui aux médias. Renga chambona yuko uburyo butangwa uvuye muri leta buke cyane kuko yatubwiye yuko dufise imesha makuru bishika cyangwa birenga 240. Muri imyitwarariko umushikiranganje kumenyesha makuru Leokadinda Cayisaba avuga ko atankunzi mu gutanga ibikoresho ngo kandi leta iragira utwigoro yo gufasha hirya no hino no kuvuga yuko yarashoboye gutanga amafaranga make 60 miliyo ayo mafaranga arakoreshwa uko yangana novuga yuko rofoni yigeze ijaho uko ibyari bitegekanijwe muri ruwa kuko yategerezwa gushigwaho par décret le décret niyo yategerezwa kwerekana ingene izojaho n'ingene izofonctiona na unité de gestion yayo mugabo ntiyigeze ijaho gusa leta yatanze une ligne budgétaire yatanga uburyo bwo gufasha appui aux médias ariko ubundi iyo fond yitwa fond de promotion. Iyo fond yari itegekanijwe mu ntuze yari fond de promotion des médias yari itandukanye rero niyo fond d'appui aux médias amafaranga twaronka biciye
kuri ligne du ministère. Uko icegeranyo cyo mu nama nshingamateka kivyerekana mu myaka 3 irangiye imashini nyabwonko 59 hamwe n'ivyuma bifata amajwi 34 nivyo vyaronkejwe ibinyamakuru byaba ivyandika amateleviziyo hamwe n'amaradiyo. Ibikoresho bizotanga uno mwaka ngo biriko biragurwa nkuko umushikiranganje Leo Kadinda Cayisaba yabimenyesheje. Harakoze Mireille Kanyange shira hamwe Olicome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ribona ko leta ikwiye gutunganya inama ihuza inzego za leta hamwe n'abayifasha kugira ngo hatoregwe umuti ibibazo bijanye n'ubutunzi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Murantonga, Gabriel Rufyiri arirongoye akaba yamenyesheje ko ubukene bw'amafaranga mva makungu n'utunenge twibonekeza mu bijanye n'intwaro ariyo ntandaro y'ubukene bw'ibintu vyankenegwa bibandanya vyibonekeza mu gihugu nk'igitoro n'ibindi. Ikibazo mu bisanzwe ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ni kimwe mu bibazo byinshi cyane. Ico ni kimwe mu bibazo byinshi mugabo nico kiza imbere. Bien évidemment. Nico kiza imbere. Mugabo ikibazo gikomeye burya nibazo by'intwari bereye. Nibazo by'intwari bereye nivyo bikomeye, ibibazo byo gusahura kwiba no kugira nivyo bibazo bikomeye kuko nayo mafaranga y'agaciro naho yoza. Turi kuku dufise abantu batwara n'abadandaza. Ndababwije ukuri bizotugora cyane yuko ivyo bintu tubigira tubitorera umuti. Ikintu rero tubona cyo kokwa kw'ivyo ubwa mbere nuko leta yosabide n'igihuta nakivuze. Nibasabide n'igihuta mu maguru mashasha. Iryo deni rikoreshwe mugabo mu buryo bugaragara. Ahubwo nukurondera inyishu. Kuko umuntu amaze kugira mu mwiheburo biraba ibibazo bikomeye cyane. Rero inyishu zitatu twe nizo tubona mugabo hari n'izindi nk'ubu murabona yuko atabintu bihari byinshi. Dusaba yuko leta yokora ibishoboka byose isaba ideni gihuta igira gute kuko leta nibaza ko biri solvable bafate ideni gihuta kugira ngo ibi bintu bimwe bimwe bibuze bishobore kuboneka. Nico gituma dusavye mu maguru mashasha yuko bokoranya iyo nama yihuta y'abarundi n'abanyamahanga babagenzi b'abarundi kugira ngo turabire hamwe inyishu zoshobora gutorerwa kino kibazo. Ikigira gatatu yemwe abantu benshi bari muri leta ubu uya bibireye mu rudandazo. Twaba turiko turabivuga muri leta ntibashaka kuvyumva. Leta umukuru w'igihugu n'abandi nibafata ingingo yihuta yo guhagarika yuko abantu bari leta badandaza. Nyabuna bihutire ibibazo bihanze igihugu. Amakuru twabateguriye harabandanya abanyagihugu bakoresha iminsi yose ibarabara ryitiriwe Adolphe Nshimirimana bamenyesha ko kwiyunguruza muri iryo barabara bitoroshe ngo ibinogo n'ivumbi nivyo bibatsindaho. Baridoga kandi ko batoroherwa kuronka ikibunguruza kuko bene amabus bahitamo guca handi mu gutinya ivyo binogo bagasaba ko ryokorwa. Ni nkuru tubaza Sheila Irambona. Imyumbati n'ibitoke byose byaratwara n'amateke. Ibarabara ryacu rimeze nabi nabwo rimeze neza. Akavumbi ni keshi umuntu ashikayo yacafuye ku maguru umushatsi ukamera nabi ndetse n'umuntu akanaruha bivanye n'ibarabara rimeze nabi. Abo banyagihugu n'ababa muri zone c'ibitoke twahuriye ku ibarabara Adolphe Nshimirimana, ibarabara riva ku kibanza bitiriye Nations Unies gushika mu ntara ya Bubanza. Iryo barabara riboneka ko ryigeze kuba ikaburimbo ubu ryuzuyemwo amabuye. Amakuru dukesha abanyagihugu baca muri iryo barabara bamenyesha ko kuri cako bitoroshe kuko harimwo ibinogo, abahacisha ivyuma vyabo nabo bidoga ko bakakugira amasanganya iyo bahaciye. Niyo ugenda ufashe urugendo ushikayo watevye canke no kuruha idahero kwaruha. Twebwe tugora gose biratugora cyane kuhaca ahiye twakwepa tugasamba yaje handi bo tukagenda n'amagesina tukogongana ku buryo gukatira ikinogo nk'imvura yaguyeho nta n'urica muri barabara. Irisa ryafuswe mu bisanzwe. Bisi ntiziboneka.
baca bahakwepa bakanyura mu ibarabara rimeze neza ry'ikaburimbo bakanyura kuri pafe kugira ngo bashike muri ville. Bagatangazwa nuko leta itaratangura ibikorwa aho hantu kandi yari yaramenyesheje yuko hagiye gukorwa, bagasaba leta ko hokorwa igashira mu ngiro ivyo yemeye. Twararindiriye ko barikora, twumvise ngo bariko bagatangure, barazana amashini bararundayo n'ivu, turazibira niba bararundayo ibivu bidunduye mu nyoro isanzaza byahereye aho nyene. Twasaba ko leta yogira ingufu zose bakarikora, hamwe tuvuye zabanza tugenda direct atakibazo. Dusaba ko leta yodufasha ikadukorera ibarabara rikamera neza hanyuma tukabasha kwiyunguruza byoroshye. Ikibonekeje nuko kuri iryo barabara mu gice kiri muri zone Cibitoke no muri zone Kinama hamaze guharurwa inzu zizobomogwa kugira haboneke ikibanza kizoca mu iryo barabara, naho ivyo bikorwa bitanguye biteba kuko vyari bitegekanijwe gutangura mu kwezi kw'indwi wo mu mwaka uheze. Shira Irambona arakenuye dusozerera no makuru mu ntara ya Cibitoke aho imiryango irenga 40 yo ku mutumba Rukana ya mbere muri komine Rugombo ibangamiwe n'isidagurika y'uwo mutumba bivuye ku mvura nyinshi. Mu ndwi iheze harononekaye imirima irimwe imyumbati, ibiharage n'amateke n'ibigori. Abanyagihugu baho bagasaba leta kubagarukirako. Imyumbati n'ibitoke byose byaratwara n'amateke n'imyembe byose urabona byaragiye. Hari igihomoka kirabitwara nta kundi. Naragize uruhombo kubera abandi bagomba gusoroma nanje nkabura. Akanyene ngo baze bagira ikintu bafashije. Amurukana byifashe nabi cyane kubera ko urabona ko ikiza cyarateye kimaze gutera imirima y'abene gihugu irahungabana cyane. Ubu ntituza bene gihugu ingene bashobora kubaho mw'iyi minsi. Harononekaye ibitoki, harononekaye ibiharage, harononekara ibigori, harononekara amateke, imyembe, ivyamwa. No kuvuga aha hononekaye ibintu byinshi cyane kandi byingira akamaro byari bitunze abene gihugu. Tugiye kubaho nabi cyane, tugiye kubaho nabi kubera ko abandi ubu bariko bagomba batangire gusarura, twebwe nta kintu tugisaruye. Urumva tugomba tubeho nabi kabisa, nta handi twe dufise twikora haraho nyene. Hatwakura umwimbi mwinshi cyane, hano hari hatunze umuryango, hatwahakura ibitoki byinshi umuryango ugafungura, ibiharage nibyo muri make nibyo byari bitunze ababene gihugu bo ngaha. Ikintu nosaba leta nuko yozika tugarukira kwa bene gihugu nabo nyene bakahagera kugira ngo tange n'agafashanyo baraba ukuntu byogira byo kurikirana kugira ngo iyi miryango yahuye n'isanganya igirente irabe ingene yo birabayeho. Kuvuga twahombye imyumbati n'ibigori n'ibitoki. Icyo nobona nuko leta yo hagera ikadufasha kuko nk'ubu nta bintu byo kurya tuzoronka nta na kimwe kandi byace bitwaga bitari bwahone kwera neza ibyo bigori. Niyo nyumbati ntari byere kuko gwace rukukumura cyarajana. Sinzire ko leta yo hagira ikaraba ikadufasha kuko nk'ubu abana cyaburi byo bajya n'umwana akabura ikaye kwishuri cyangwa amakaramu. Sinzire ko bogi cyo batumariye kugira ngo badufashe. Harutungiye umuryango niho twakura ikaye uduhudu tw'abana n'amakaramu. Aho kugeza ubu duhuye n'ibibazo by'icyo kiza. Naha makuru twari twabateguriye duciye tuyagarukiriza nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.